bakunzi ba BTV ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'amagara meza musanzwe mushikirizwa na Jewe Kamariza Yvonne umunezero gusaba kubana namwe mu kiganiro aho musanzwe muzi ko duha akaryo ahaba abahinga mu bijanye n'ingwara zitandukanye canke abo bose baba basanzwe baragira ico batereye kugira ngo amagara y'abantu yaba canke bariya bashobore kubandanya bamererwa neza na cane yuko tuba turaraba mbega dufatiye ku ngwara iyi canke iriya igezehe mu gihugu cacu zifashe gute mbega abagwaye biyo ngwara bamerewe gute. Uyu munsi rero tuza kuba turi kumwe n'umufasoni ariko aragerageza vy'ukuri kugira ico ariko arakora araterera na cane ku ngwara ya cancer ariwe Agrippine Nyandwi ndabaramutse cyane ndabahani kazi n'amahoro. Nkanabibutsa neza yuko asanzwe ndetse arongoye ishirahamwe ihurikiyemo abagwayi ba cancer mu Burundi. Nivyo sanzwe ndongoye ishirahamwe ihurikiyemo abagwayi ba cancer. Bakoze cyane rero itariki 12 nkuko mwabibonye mwagiye murayibona aba ari umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ingwara ya cancer. Itariki 15 abari umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ingwara ya cancer ku bana. Twarayibonye neza yuko ingwara ya cancer ku bantu bakuze ni ingwara ihari kandi ibabaza vy'ukuri. Twarayibonye aho twagiye turagana n'abaganga batandukanye batubwira neza ko bitoroshe kuyivuza, bitoroshe kuyirinda, bitoroshe kuyikingira, bitoroshe vy'ukuri. Rero umuntu akavuga ati mbega abana nabo yoba ihari mbega bimeze gute nayo ku bana vy'ukuri. Tuyageje kuvuga ngo uyu munsi warahimbajwe umuntu acemva ati none mu Burundi bariho benshi kuko hariho benshi no kubakuze iyo ngwara ya cancer batarayitahura cyane. Yego murakoze kuri ico kibazo. Muri make novuga ko ari benshi kuko je ngitanguye ishirahamwe ry'abagwayi ba cancer nararonse abavyeyi benshi banyitura bafise abana bagwaye cancer bari muri semseka bari muri Rwakarede. Semseka urumva ntiyari bwatangure kubakira abo banyituye rero benshi barapfuye ntibakiriho kuko ntitwari bwaronka aho twirukira. Naje ubwanje sinari bwaronke urya muganga Dr Alexis mu bisanzwe arasanzwe ari umupediatre ntiyari bwaze mu Burundi. Rero abo benshi abashoboye kunyitura nagiye ndabatelefona bacambwira ati wa mwana yarapfuye. Urumva ko ari ibintu bibabaje. Ubu rero ndavye ndabona yuko kuva aho semseka yugurura ikigo ku bantu bakuze n'abana barabonetse batari bake kandi mwarabibonye igihe mugiye kuraba abagwayi ba cancer mwarabonye abana rero nabonyene baragwara cancer. Murakoze cyane. Ni ingwara no kubakuze nkuko nemeje kubivuga itoroshe wanashaka hariho bamwe ngira bakigwara batangura kwimva ati mbega nibiki vyanteye canke bakaronderera mu bindi bintazi kubana ho mugerageje kubiranka mwigwe mu musanze mwegereye abavyeyi. Ni kimuntu ari ingwara yoroshe kwakira ku bavyeyi? Usanzwe si ingwara yoroshe kwakira kandi si n'ingwara yoroshe kumenyekana ku bana kuko mu bisanzwe murabizi umwana avuga ati mbabara gutya canke mama ndababara mugabo ntumenya ahagwaye. Wewe umuvyeyi uba wamukurikiranye ni ushobora kubona ati umwana arashushe canke aravyimvye ahantu. Rero iyo cancer ije ari kivyimba hoho turetse ko nk'abavyeyi baba bari ruguru nkuko tuvuga ati muri interieur ego baratangura bakaja ku muganga wa mbere kurya nyene n'umuntu akuze bimushikira ugasanga baramuvuje kenshi bataramenya ico agwaye n'abana rero birashika na cane ko tubona yuko umwana iyo agwaye umuvyeyi aguma avuga ati hangane ntashobora kumenya ububabare ariko aragira ubwo aribwo ko cancer ni ingwara ijyana cane kandi itera ububabare bwinshi. Rero ku bana atari kivyimba kenshi za kuboneka nabonyene igeze kure. Ego nko kubamaze kubona ni cancer y'amaraso kenshi yagiye kuboneka abana kweri basinzikaye. Mbega hari umuntu ashobora kwimvira ati mbega nk'ingwara zose hari izo dukunze kuvuga ngo abantu baba bari expose ni mu myaka ikuze nkuko twamutse tubibona kuvuze ni ingwara ariko twagiye turabibona ubu ingwara ubu hari igihe ngo ntigitora imyaka umuntu agacimvira ati mbega dufatiye tuvuze ngo cancer y'abana tuvuze abana guhera ku myaka ingahe gushika kuri ingahe mu gihe twumva ko tuzi ko turashimika kuri cancer y'abana. Ego murakoze.
mfatiye ku vyo umuganga wo muri semiseka yashikirije ku biganiro twakoze ku munsi w'itariki 18 na 17 niho twahereye ibiganiro byo kuvuga ku ngwara ya kanseri. Ego yarashikirije avuga yuko guhera ku mwana mutoyi nko ku mwaka umwe aramaze kubaronka bagwaye kanseri, no gushika ku myaka 15 abo bana baramaze kuboneka muri semiseka. Rero bisigura yuko guhera ku mwana mutonya ngira amaze umwaka avutse no ku myaka ikurikira, rero iyo ngwara ya kanseri urasanga bayifise canke barayira ni ikintu kitoroshe nk'uko twagiye tureba neza aho twavuze neza ko kanseri aba ari utunyabugingo canke utunyabuzima turi mu muntu tuba tumeze nabi, twononekaye, twahereye mu gihimba kanaka. Bisigura ngo nico gituma hari igihe bavuga ngo kanseri mwibere canke mu kuboko mahe ibintu nk'ivyo. Ariko umuntu kimvye ati mbega nk'igitigiri ubunye, ndabizi ko kenshi ntidukunze kumenya ibitigiri, nibaza ko iryo onye ari n'ikintu kitari ciza dukwiye no gukebura, ndetse kuko turakunze kubona twabaza ati mbega ibitigiri mu Burundi vy'ingwara by'abantu bafise ingwara iyi canke iriya bingana gute tufatiye ku rwego rw'igihugu. Ivyo kenshi ndukunze kubironka, navyo nibaza ko bifise nk'ingaruka mu kugerageza gukinga canke gufasha. Nk'ibiharuro dufatiye nko ku bitaro bimwe bisanzwe bizwi byo kugerageza ico bifasha, dufatiye nko kwisemseka nk'ibiharuro byifashe gute? Ego mu bisanzwe ibiharuro biragoye, kuko no kubakuze ndetse naho nyene biragoye, kuko umuntu yariko arivuza atumbera ku bitaro bimwegereye, kubera batazi n'ingwara arwaye. Ndetse murabona na semiseka burya imaze imyaka kuva mu 2020 niho yatangura. Rero uca wumva yuko atari muri ico gisata ca kanseri. Rero uca wumva yuko ibiharuro bitamenyekana gose, kuko ushoboye gushika muri semiseka ni wa wundi inshuti n'abagenzi baba bafashije agashikayo, hama abandi nabo ugasanga bagiye mu bindi bitaro, kandi naho nyene ntibamenya ko ari kanseri mugabo barayikeka baravye ibimenyetso afise. Rero ibiharuro biragoye kubera ico, mugabo muri semiseka abana bamaze gushikayo, mfatiye naho nyene ku biharuro muganga yashikirije itariki 17 aravuga yuko yaronse abana 49. Mugabo ubu unya imbere y'ukuza twavuganye acyambarira yuko hari abana babiri nta n'indwi irahera ko hari abandi bana babiri bamushikiriye kandi baremvye. Urumva ko baca baba abana 51 bamaze guca muri kijya kigo ca semiseka. Mugabo bari mu bitaro bariko barageragezwa ni 12, abandi nabo ngo baratashe baza baraza rimwe rimwe gukurikiza nyene gufata imiti. Murumva yuko abana 51 si bake dufatiye ku bitaro bimwe gusa. Aho rero ntituzi abari muri Bujumbura, Tanganyika Care nayo irafasha mu bintu vya kanseri, nawe uca wumva yuko batabuzeyo. Ego murakoze cyane. Tubitse ko turavugana ku ngwara ya kanseri ku bana, kandi ari ingwara itoroshe kubona, itoroshe kwibonekeza, kandi by'ukuri umwe wese twarabonye ko ari uruhara rw'umwe wese. Ndabibutsa neza yuko ubuzokwirikizwa cyo kumwe n'umuganga umuhinga novuga mu bijanye n'ingwara ya kanseri ku bana, kugira azoshobora kudusigurira byinshi. Bisigura ngo uno munsi ari haho tuzaza gushimikira cyane, ariko ibyinshi turaza kubivuga ko uno munsi, ariko ico gihe twazokwinjira cyane mu buryo bwiyaguye, mu buryo bwo kuvura cyangwa kugira iki. Mbwa muntu kimve ati mbega umuntu agerageje kuraba kwiyo myaka guhera ku mwaka umwe niki, tugerageje kuraba nkamwe bimwe mugenda murabaza canke mubona muracimve ngo biva kuki, nubwo twabonye do kanseri hari igihe umengo ni civako. Kuvyo maze kumenya burya imibereho yacu nayo yonyene iratuma tugwara kanseri. Rero uri umuntu w'umukenyezi nawe nyene ku mibereho yiwe urumva ko bituma hari igihe kanseri ishobora kuba kuvyuka mu mubiri. Rero mu gihe rero hoho yibungenze na ya mibereho na vya bindi vyotuma kanseri ivyuka mu mubiri yibungenze, navyo ntivyo kwigiza y'umwana, kuko
kanseri ku byo maze kumenya ni indwara iciye ubwenge kandi mbi niko nobivuga. Rero bivanye n'imibereho ntivyigize inyuma k'umwana atashobora kuvuka afise twa tunyabugingo tuba twarononekaye buca butuma kanseri ikivyuka n'ingoga akiri mutoya. Ego nico nabivuga. By'ukuri murumva ko bivanye n'inyifato umuvyeyi nayo iragira icyo iterereye, nubwo rimwe usanga tuvuga ati si ijana kwijana mugabo birafise ico biterera. Ego turabizi ko umwana nawe afise agateka, abafise byo twita droit yo kwivuza, yo kuronka ubuvuzi, yo kwitabwaho. Mugerageje kuraba by'ukuri abana mubona bashikirwa n'ubwo buvuzi rwose bukwiye nk'uko nyene n'abakuze badashikirwa n'ubuvuzi n'abana nico kimwe. Ega urugamba turiko turagwana si urwa twebwe gusa bakuze n'abana barimwo, kuko kurya kanseri ifata umuntu akuze n'umwana muravyumva yuko afatwa. Nico bituma rero n'ubuvuzi kurya bigora ku bantu bakuze no ku bana. Rero ku bana biza vyunyuka kuko umwana ntashobora kuvuga ati meze gutya meze kuriya, umwana mutonyi. Rero umuvyeyi kugira azoshobore gutora ikintu umwana agwaye mu gihe atari kivyimba kibonekeza ahantu, ntugire ngo ni ikintu kiba coroshe. Ukuze wewe arashobora kuyumva ingene mu mubiri hameze bivanye n'ingene yari ameze, kandi agasigura tije ndavye ingene meze n'ingene nari meze kera hari cyahindutse canke bimeze ukuntu. Mugabo umwana mutonyi nukuri atari Imana nyene imurikiye abavyeyi canke ngo ice mu muganga ngo ashoka aca bitora, ntivyoroshe kwe. Ego Koze cyane. Twaravuze ko indwara ya kanseri umwe wese afise uruhara mwihimiriza haba ku rwego novuga rw'igihugu, umushikiranganji bwita amagara y'abantu urafise ivyo bwoterera nko kwiki kibazo rero novuga ca kanseri ku bana. Tubona ko by'ukuri ibiharuro novuga bidasanzwe, ari ibiharuro vyinshi kandi naje nashobora kugira kuhashika. Ndabona by'ukuri kumengo ni ikintu kidasanzwe kandi biba bisaba n'uburyo bwinshi nk'uko twabibonye navyo. Umuntu akavuga ati mbega nk'ubushikiranganji ngo buhamagariwe iki canke nka leta ibihamagariwe iki mw'ivyo vyose turi mu ntumbero nyene guhimiriza. Ego nk'uko nabibabwiye ati turiko turagwana urugamba atari urwa twenyene, ari twebwe abakuze n'abana barimwo. Kandi nibaza yuko no muri kiriya kigo bavuga yuko leta izokubaka, nibaza yuko igisata c'abana kizoba kirimwo, kuko muravyumva yuko na kanseri itagira umutwe abana. Ego nibaza yuko nabo nyene bariko barabikurikirana, kuko aho baheruka kuja kuraba nk'umushikiranganji w'amagara y'abantu aheruka muri semuseka gushikiriza ingabanwa yabagabiye ku bijanye no gukurikirana amagara y'abantu ku ngwara ya kanseri. Nawe yariboneye abana batari bake bari mu bitaro, kandi n'ibintu biteye ikigongo cyane. Ego nibaza ko nabo nyene bazoheza bakagira ikintu bakoze ku ruhande rw'abana. Ego rwego novuga rwa leta, ku rwego nabwo rw'amashirahamwe y'ubuvuzi rw'abavyeyi, kuko umwana uko abangana kose umuvyeyi aba mufise ko ububasha cyangwa ugira n'icyo ashoboye gukora. Je novuga cyane cyane ku bavyeyi. Ego ku bavyeyi, ku byo tumaze kumenya, twavuze ku bintu vy'imibereho, ni ukuvuga gufungura mu vyo tujamwo, aho dusanzwe tuba. Nohimiriza cyane cyane abakenyezi ko gufungura mu gihe baba bibungenze bo vyitwararika cyane, kuko gufungura neza. Ego ntitwovuga vya bintu vyo gufungura vy'igisirimu rwose haga gusa. Oya si nukuraba bimwe batwigisha vy'indemamubiri, insanganyangaburo yuko bikwiye, kuko turamaze kumva no kuvyo abaganga baduhanura yuko bifise uruhara runini cyane ku kintu kijanye no gukinga no kuvura indwara ya kanseri. Rero ndobahimiriza
kwitwararika cyane kumenya ivyo bariko barafungura kugira ya magara yabo ubwabo n'amagara y'umwana bari mu nda akingigwe, hama kandi bongere bagire n'amagara meza kugira n'umwana ari mu nda acagira amagara meza. Baratubwira kandi yuko n'itabi riri mu bituma kanseri ishobora kwaduka mu mubiri. Navyo nyene nohimiza abakenyezi kutaza baranwa amatabi ari nk'usanzwe arinwa ko yogerageza vy'ukuri yibungenzi akanigirwa kure n'ahantu baba bariko baranwa itabi. Ku kintu c'inzoga naho nyene baravuga yuko naco nyene gituma kiri mu bintu vyotuma kanseri yaduka mu mubiri, ko naho nyene bogerageza mu gihe bibungenze inzoga n'ukuri ari uyifata akayigirwa kure. Turetse no kuba yibungenze no mu gihe yonsa yokwigiza kure ikintu ciswe inzoga ku mubiri wiwe, kuko ubwiwe aba ariko arikingira kandi agakingira n'umwana ari mu nda. Mu gihe rero umwana naho amaze kuvuka baratubwira yuko konsa bifasha cane, kuko ry'amaberebere burya Imana yaraduhaye vyose n'ukuri. Amaberebere afise uko ndavyumva abaganga nyene babitubwira, afise abasoda baza gukingira umwana mu gihe akiri muto cane. Rero nobahimiriza konsa cane gusumba, kuko hari igihe tuba twibaza tumuhaye amata yayo mu bigopo, amata y'inka ntabwo asubirira amaberebere, nta n'umunsi n'umwe amata yo mu magopo canke y'inka azosubira amaberebere y'umuvyeyi. Oya, burya amaberebere ni nkenerwa kandi ni kirumara ku magara y'umwana. Kubwiye umuvyeyi aba ariko arakingira umwana kandi nawe nyene ubwiwe aba ariko arikingira, kuko turamaze kumva yuko umuvyeyi yonkeje aba ariko arakinga uruhara runini ku ngwara kuri kanseri y'ibere. Rero murumva yuko aba ariko arikingira ubwiwe akongera agakingira n'amagara y'umwana, kuko aba amwonkeje wa muhondo wa wundi batubwira abavyeyi bacu yuko urimwo vyankenerwa. Ego nivyo noshikiriza. Ego murakoze cyane vy'ukuri. Twibutsa kandi ko turaganira ku ngwara ya kanseri y'umwana. Ku mwana twumvise neza ko ntitora imyaka, guhera ku mwaka urasanga umwana agwaye kanseri, aho tuzokwinjira novuga mu idonido mu kiganiro kizokurikira, aho zorambega ubwoko n'ubwoko ubuhe bw'ingwara za kanseri zikunze gufata abantu, ko twarabonye neza yuko hari ubwoko bwinshi bwa kanseri. Hama mbega twarabonye neza ko hariho ingwara za kanseri bashobora kubaga ku bakuze n'izo badashobora kubaga ku bana, nabo biba bimeze nk'uko. Ego gize ico ndabivuga ko nubwo ntari umuganga kuvyo maze kumenya no kuvyo abaganga nyene bagiye baransigurira. Ego hariho kanseri igwiriye ku bana n'izindi usanga zigwiriye ku bakuze. Ego mugabo hari n'izindi usanga nyene zifata bose, ariko ku bana ukuntu maze kuvyumva kanseri zo mu maraso ziragwiriye cane, hakagwirana kanseri zo mu ibivyimba vyo mu mutwe. Ego hariho n'izindi nuko nyene atari ubuhinga bw'iwanje mugabo ziriho, ariko si nyinshi nko kubakuze. Rero ikibazo wavuze kumenya yuko hari izishobora kubagwa hari izidashobora kubagwa. Ego nkuko mubivuze, mu bisanzwe kanseri zose haba ku bana canke ku bakuze si kanseri zose zibagwa. Hariho izo bashobora gutera shimiyo, ibivyimba vyari bimaze kugira guseruka bikaca biyonga batirirwa barabaga. Hariho rero n'izindi zisaba kubagwa nkuko bikorwa ku bakuze no kubana n'ico kimwe. Ego murakoze cyane, mwavuze ikintu kinini kidasanzwe cuko umuvyeyi akwiye kumenya kwiyitaho d'abord agifise n'indano mu gihe yavyaye, naho nyine akamenya inyifato nziza akwiye kugira, ndetse n'ikindi niyabonye n'akantu kabakiye umwana kamunyarukana kwa muganga. Cyane kuko twabonye no kubakuze yuko dufise ikibazo cuko umuntu agenda kwa muganga yasinzikaye canke yageze kure.
ndabashimire cyane madamu ho mwashoboye kudufasha gutahura ibitari bike kandi twababwiye neza yuko ubukurikirana nyine nizeye ko tuzoba turi kumwe aho tuzoba turi kumwe n'umuhinga azoshobora kudusigurira byinshi ariko naho mufise uruhara runini musanzwe nuko murakora na cyane mwihimiriza abavyeyi kuko hari igihe ingwara iza umuntu akavuga ati nahuganiwe canke n'abantu bantumye ibintu ivyo onye muko muragereza kubikura mu mitwe y'abantu kugira ahubwo umuntu niyo yabona ibimenyetso ibi canke biriya navyo tuzovyinjiramwo mu kiganiro kizokwirikira umuntu ashobora kunyarukira kwa muganga mw'ubwo buryo abaganga baragira ico bashoboye gukora hakiri kare. Ico nabivugako nacyo nyene ni ikintu gikomeye cyane nohimiriza abavyeyi canke abantu bose kutaza barirukira barumenye kuko ivyo twarabikuriyemwo ko umenga nta ngwara ishobora kuza kandi kaba kayobera abahinga ku baganga mugatari ingwara atari ivyo batumye bijya bavuga nyene vy'uburozi ego bamenyere kuza barashika ku baganga babinonosoye babafashe nta ngwara z'ibirogano twovuga zihari ego tumenye ko baganga Imana yabahaye ubwenge kugira badufashe ego. Shimire cyane nizera ko mu kiganiro kizokurikira tuba turi kumwe. Nzobitaba cyane kuko ndumva ndabifitiye umutwaro guhimiriza abantu bose baze baritaho amagara yabo gutyo tuzoba turiko turagwanya kanseri bimwe biboneka. Murakoze cyane mwavyumvise ijambo bahereje ko kuri ijambo ryiza twese umwe wese azaritaho azariraba twarabonye ko hariho zimwe umuntu ashobora kuza arisuzuma ku munsi no ku mwana naho kumviriza kwitaho amagara y'umwana uri umuvyeyi navyo bizotuma ushobora kumenya ati ngende kuronderera aha ngende kuronderera hariya maze ivyo bihari dushobore kuza turagaruza buke mu gihe ingwara ibonetse hakiri kare birashoboka ko abaganga bagira ico bakoze ubuzima bw'umwana bukarokoka. Ego ndabashimire cyane rero kungene mudahengesanye kubana natwe kandi mutubwira ko ibiganiro byacu bandanya bibashimisha na cyane yuko twebwe muri kino kiganiro cacu kwitaho amagara yanyu cyangwa kubamenyesha byinshi bitandukanye ku magara yanyu ari bo mwitwarariko wacu kandi usanzwe tunabizi yuko kugira amagara meza ni naho mushinga w'iterambere ata amagara meza dufise tuguma ahubwo dukonsoma tugasanga ntacyo tuko turaterera umuryango canke igihugu. Ndabashimire cyane rero muwandanye mumererwa neza kandi abifuriza kugira amagara meza tuzosubira utaha.